mubona bigaragara tuba dushaka kubona kazoza y'igihugu cifashe mu mwaka w'2024 n'igihugu giteye imbere mu mwaka w'2026 ati mugabo umukuru w'igihugu atubwira ko biriho n'ubutare buhari ko byose bishobora gushoboka. Abarundi bashabivuga neza bati burya nyene imbugita n'ubugizente wifashe ikirindi. None wewe urashobora kuvuga n'ubu turiko turavuga ko bitabo bibuze hamwe bitabo bibuze ibiza bijaye uko iyo uri ngaho mwibarabara babona ibikamyo bimanuka bihetse ivyo biduga ntawe uzi uko kuba ari ugufenta byo babiza atabirimwo nunda biza bihetse igitoro kiza kijaye hamwe kitariho kigaba kigwa ku magendo kivahe. Murakoze. Ariko bwavuye ku ngingo zidashemeye no gutunganya nabi ubutunzi bw'igihugu zibonekeje kuva hagiyeho ubutegetsi dufise uno munsi. Mu gihe ubutunzi bw'ibihugu bivuye mu ntambara bwama buduga bimwe biboneka kuva ubutegetsi dufise uyu munsi bujaho inyuma y'intambara igihugu caciye gitangura kuja mu bukene butagira izina buguma bwiyongera bugasubiza inyuma igihugu n'abanyagihugu. Ikena ry'ibitoro rimaze ikingo kirenga imyaka 2 ni ikimenyetso sindamusiga c'ubutegetsi buriko buragera ku musozo bw'ubushobozi bwo gutunganya igihugu. Inyishu zitogwa zibonekamwo inyungu za bamwe mu gihe ubuzima bw'igihugu cose busa n'ubwahagaze. Urunani Burundi bwa bose rubona ko amatora yimirije adashoboka mu gihe abitoza badashobora gushikira abanyagihugu. Rusavye leta gutekanya izindi nzira zo gushiraho inzego zotowe hamwe ibintu zoguma uko biri uno munsi. Ibintu nyamukuru vyateye ubukene mu gihugu cacu ni giturire no kunyuruza amatungo ya leta, kunanirwa k'ubutegetsi gukorana n'abasanzwe bafasha igihugu hamwe no kunanirwa kuduza umwimbu na cane w'ibintu njabukamazi. Izo ngendo zaramaze kumugaza abari mu butegetsi dufise uyu munsi ku buryo utwigoro twose two kuzihindura atantambwe twigera itera. Utwigoro two kunagura ubutunzi bw'igihugu twarakozwe, aha twovuga nk'indinganizo CSRP 1 na CSRP 2, ibona kazoza gushika mu mwaka w'2020, amahangiro y'ikimpumbi hamwe n'umugambi w'igihugu w'iterambere PND. Ariko ivyo vyose ntaco vyashitseko kubera ubunyonyezi hamwe n'ubushobozi buke bwo gutunganya no gushira mu ngiro imigambi bivuye ku gukumira abahinga batari mu mugambwe uri ku butegetsi. Muri kino gihe hagezweho mbona kazoza y'igihugu cifashe mwaka w'2040 n'igihugu giteye imbere mwaka w'2060. Iyo mbona kazoza isa niyaje guha icizere abarundi co muri kazoza kugira bibagire amagorwa barimwe muri kino gihe, kuko atakintu na kimwe gifadika cerekana ko igihugu c'u Burundi kizoba cifashe mwaka w'2040 cateye imbere mwaka w'2060. Tubona ko ahubwo atagikozwe amaguru masha ubuzima bw'igihugu n'ubw'imiryango bushobora guhagarara mu myaka mike iri imbere. Urunani Burundi bwa bose rurahumuriza abarundi ko buno bukene igihugu kirimwo atari ubwome, kandi ko gwiteguye kuzana indinganizo shasha mu vy'ubutunzi izotuma imibereho y'igihugu n'abanyagihugu isubira kunaguka. Iyo ndinganizo Urunani Burundi bwa bose ifatiye ku ngingo 4 nyamukuru: gushiraho ubutegetsi bufise ishaka n'ubushobozi byo guteza imbere igihugu n'abanyagihugu, kugwanya igiturire no kunyuza amatungo ya leta, kugiranira imigenderanire myiza n'abasanzwe bafasha igihugu, kugwiza umwimbu cane w'ibintu bishoka hanze.
mu gihe ubutegetsi bwananiwe guteza imbere igihugu mu myaka ishika 200 yose icihutirwa kugira dusubize itoto ubutunzi bw'igihugu n'imiryango no guhindura ubutegetsi biciye mu matora hakaza abashobora kwitwaririka ubuzima bw'igihugu n'abanyagihugu. Abarundi bategerezwa guhitamwo hagati yo kuguma amagorwa barimwo kubera ubwoba no guhagarara rugabo bagashaho inzego zotuma bagarukana icizere cyo kubaho neza. Muri kino gihe duhamagarira abarundi bose gushiraho inama nshingamateka yigenga igizwe ahanini n'abatavuga rumwe n'umugambwe uri ku butegetsi izotuma habaho ibiganiro by'ukuri hagati y'abasanzwe bari ku butegetsi uyu munsi n'abifuza ko ibintu bihinduka kugira ngo ubutunzi bw'igihugu busubire butotahare kandi dutegura amatora meza y'umukuru w'igihugu yo mu mwaka wa 2027. Urunani Urundi bwa bose rugizwe n'inguvu shasha za politike ziteguriye gusubiza Uburundi iteka n'itekane guhagarika ubunyonyezi no gutunganya neza ubutunzi bw'igihugu. Rurasubiye kuremesha abarundi ko rushoboye guhangana n'ibibazo by'ubutunzi igihe igihugu kirimwo kandi ko rwiteguriye gusubiza abarundi umunezero batakaje. Abarundi bose afise umutima wo gukunda igihugu bahamagariwe gushigikira urunani Burundi bwa bose kugira twese hamwe duhagarike kino kiza c'ubukene twongere dusubize igihugu iteka mu makungu. Igihe cyo guhindura ibintu cageze, musidukane n'iyonka dushayura igihugu cacu n'ubuzima bw'abanyagihugu. Murakoze. Muri rw'ifaransa naho hamwe n'ubutorwa akabona ntirimo umurongo wanyu iyo nama nshingamateka akayikura bizogenda gute? Hari ikibazo kigira kabiri imvugo nama numva kenshi mwabuse mu ntwaro za gisirikare ngo kirazira kurekura ico umuntu yafashe. Ivyo bintu muzobikontorona gute? Murakoze. Imana ejo heza FM muvuze inama nshingamateka je nibuka nimba ntihenze mu misi heze urunani umengo Burundi bwa bose kuba rwaridoze ko hari ibice bimwe bimwe intonde zabo zitemewe. Ahe nibaza none iyo nama nshingamateka izoboneka gute mu gihe mu burere bumwe n'izo ntonde atazo? Abariko baratwumviriza bo kwitega koko iyo nama nshingamateka igiye kuboneka uko vyogenda kose canke nivyo muri kazoza kakure gose. Murakoze. Kubitoro bibuze hamwe bituba bibuze ibiza bijaye kuko iyo uri ngaho mwibarabara babona ibikamyo bimanuka bihetse ivyo biduga nta wuzi uko ko bari gufenta byo babiza atabirimwo nimba biza bihetse igitoro kiza kijaye hamwe kitariho kijya bakigwa ku magendo kivahe. Murakoze. Nagomba kubaza kuri icyo cyapa ega muri ko mariko baraciye n'inzira igenga abashingamateka hariho amategeko bamwe barashyizeho amategeko azongenga iyo nama nshingamateka n'uko bizoko ko batafite biri mu kirere bityo ubona bameze gute amategeko inyamakuru Ecomac ndafise ikibazo tubiri. Ikibazo cya mbere mu byo mwashikirije mwavuze neza ko igihugu atabintu biboneka ese vyotuma kigera kuri ya mbona kazoza isanzwe ihari igihugu gifise. Ariko kenshi iyo twumva umukuru w'igihugu ariko arashikiriza amajambo aragenda avuga yuko Uburundi bufise ibikwiye mbere akerekana ko Uburundi bufise n'ubutari buhagije bwoshobora gutuma iyo mbona kazoza mbere idashika mu 2060. Mbega mwebwe iyo mvugo yoba ariyo canke mwumva hatarimo kugongana n'ibyo mwashikirije?
ikindi cya kabiri kivuga kiti umugambwe uri ku butegetsi umaze imyaka 20 ari bujeje gutunganya ibintu ariko kandi mwebwe mukavuga muti nuno munsi haracyariho ubukene butagira izina none ni nayahe mafaye uwo mugambwe wagize mwebwe mwiteguye gushira mu inguvu kugira ngo kumbura ibintu bice bisubira ku murongo abantu kumbure basubire bagira ubutunzi butotaye nk'uko mwabishikirije murakoze asanzwe neza cyane n'umukuru w'ejo n'ejo umukuru w'igihugu ahari ubu abifata ubutegetsi yahamagariye abantu bafise ijambo cyangwa kumuba hafi kugira ngo baterere muri politiki yaraciye iminsi itari mike none ibintu kugira bigende bishika ngaha atigeze abima ijambo intererano yanyu yabaye iyi canke ibintu kuba ko mutumvise canke muti twari tubibitse kugira natwe tuzobikoreshe mu matora hanyuma mwavuze sinategeye neza ko bimwe mu mpapuro ziri imbere yanyu muri disikuru mwatanze mwavuze muti bizogorana kugira ngo dushikire abanywanyi bacu kubera ata bitoro bihari ati boca baraba abantu batashikiye ababo sinzi mwagomba kuvuga yuko boca babaha ibiti kubera mutashikiye abanywanyi babo sinatahuye neza hanyuma mwavuze ngo ca parlement independant fata yuko ari ubunani Burundi bwa bose uri hariya kwa Ntare muriteguye gushiraho iyo parlement independant mwebwe nyine tarimwo abanywanyi banya babayobotse n'abaterereye kugira ngo muhashike murakoze bose umenga baza gutora amategeko hamwe nta na rimwe turabona inama nshingamateka ishobora gufata ingingo nguhe intumbero urwego nshingano gukorera ko kuko tubibona ahandi nabakarorero ejo bundi mwarabonye ko muri parlement Union Européenne bafashe ingingo yuko Union Européenne yofata ibihugu kimwe mu bihugu byo muri Afrika hanyuma Union Européenne la Commission de l'Union Européenne yaciye ikorera ku ngingo z'inamashinga amateka irabishira mu ngiro ayiwacu ntivyigira bishoboka inama nshinga amateka yamiza gukora ivyo yatamitswe n'urwego nshinga ntwaro kuko usanga utwara urwego nshinga ntwaro niwe atwara umugambwe uri ku butegetsi uvuga nk'abadepite benshi ni ukuvuga atanga amategeko hose nizo rero twe tuvuga duti iyo nama twita ko yigenga niyo ubundi nta yandi mategeko akenewe twoha iyo nama nshinga uko amategeko ariho yaba ibwirizwa shingiro yaba n'amategeko agenga izo nzego ubwayo arakwiye kugira ngo zikore zigenga ahubwo ni ingene systeme twari igihugu iba yubatse ituma bezo n'amashinga amateka dashobora gukora zigenga ariyo nagomba yuko muza gutandukanya sindi parlement iba yubatse ukundi ni nk'iyi dufise mugayo ishobora kuvuga ijambo rikumvigwa itamanje gutamikwa n'ubutegetsi bimwe bita le pouvoir exécutif. Judas yagarutse ku mbona kazoza aravuga ati mwebwe mwavuze ko atabintu mubona bigaragara zyo dushaka kumbona kazoza y'igihugu cifashe mu mwaka wa 2024 niyo giteye imbere mu mwaka wa 2026 ati mugabo umukuru w'igihugu atubwira ko biriho n'ubutare buhari ko byose bishobora gushoboka aha rero nabwo dutandukanye ibintu kama dushobora gutuma dushikayo biriho ahubwo ikibazo dufise tubuze abashaka kudushikanayo nta butegetsi dufise bushaka kudushikana kubona kazoza y'igihugu giteye imbere mu mwaka wa 2026 cifashe mu mwaka wa 2040 kuko iyo twari dufise ubutegetsi bwiza ngira no gushika ntitwoshitseyo kuko ibiduteza imbere biriho rero ibivugwa n'amajambo muga twe dukeneye ibintu bigaragara wewe wombwira abantu gute ko bagira ngo bazove baba appui emergent
n'igihugu giteye imbere mu gihe utagira n'igitoro cyo kwiyunguruza, mu gihe amahinguriro atari make yugara ayandi umusaruro wawo utera usubira inyuma, mu gihe bo nyene baririmba kuva ku murango gushika mw'ijoro iminsi yose yuko bamunzwe n'ibiturire n'ubwiza amatungo nabo umva badushikana hehe. Mu ncamake rero ivyo duteje imbere biriho, ahubwo dukenya abantu badushikana imbere. Ati none umugambi uri ku butegetsi niyo mwavuze utunenge canke ibinenge wagize mwe muzokosora n'ivyahe. Twamaze kwidondagura ubu butegetsi dufise uno munsi, nawe ukumviza ubona umukuru w'igihugu burimwe abantu bagira ibiturire, naho n'umukuru w'igihugu agahanura amaze imyaka hafi 5 ahanura ntibumva. Icambere nico ni ubutegetsi bwubakiye kugira ibiturire, nta kindi je nabanibaza ko niba ari mu 5 kandi kazi bakora baba ariko barimvira ati mbe muri iyi dosiye nkura mwangahe, muri iyi nkura mwangahe, muri iyi nkura mwangahe. Abo cyabe tubuze nico. Ica kabiri kandi kikiranakomeye, dufise ubutegetsi bwa gisirikare. Ubutegetsi bwa gisirikare rero ni ubutegetsi budakontorwa n'abanyagihugu, ahubwo nibwo bukontorwa abanyagihugu, ni ukuvuga ntibutamikwa ijambo. Ubwo butegetsi buranagoye, wanashaka muri Afrika seho buri honyene no mw'isi. Mugabo abandi bene ubwo butegetsi bafise umuntu umwe akontorera abantu bose, agashobora gushira abantu ku murongo bose. Ubwo dufise uno munsi wumva umukuru w'igihugu aguma yamira, mugabo adafata ingingo, abantu yamira ntibamwumvira, bikananira ko bashaka ku murongo. Twebwe rero dushoboye ubwa mbere, twebwe ubutegetsi ni ubutegetsi bw'igisivile buzoba buri sukontorera abanyagihugu, kuko hajya abahinga bose baremeza ko ivy'ubutegetsi kugira ngo ukore neza n'imiburiburi nuko ufise ishaka ryo gukora neza, canke nawe ukabutinya igitsure c'abanyagihugu. Iyo rero udafise iryo shaka ntutinya n'igitsure c'abanyagihugu kaba kabaye. Twebwe naho duhagaze yuko tumaza kugwanya ibi bintu vyo kunyuruza amatungo ya leta. Abantu kamenga isiha nizo zigenda zikarunda, ugasanga zabiryamye ko ntishobora no kunabijya, mwazo kazikwega. Ivyo tukaguhagarika. Twebwe bizoba vyoroshe yuko dukoze nabi abanyagihugu badukura, kuko abo ntivyoroshe ko abanyagihugu babakura, ko yaza bine navuze. Nibaza ko amatandukano yakomeye cyane n'abandi afata nayo. Hanyuma Mathias ati none umukuru w'igihugu yabwiye ko muterera, none mwaramutereye canke ntimwumviwe, canke naho mwaravyukiye muzobikoresha namwe. Umugabo witwa Lenine yanditse igitabo avuga ati nta muntu akontorera ubutegetsi arabufata. Mu Gifaransa avuga ati on ne contrôle pas le pouvoir au reprend. Abarundi bashavuga neza bati burya nyene imbugita n'ubugizene wifashe ikirindi. None wewe urashobora kuvuga n'ubu turiko turavuga, mugabo ko ataribuza kubishira mu ngiro. Twarahanuwe ubu butegetsi dufise uno munsi bwahanuwe na opposition, buhanurwa na société civile, buhanurwa n'amashirahamwe mpuzamakungu, buhanurwa n'abahinga baba mu gihugu nabo hanze, bwaranse kumva. Twitwa tuvuga duti umutu usigaye no kubukura, hakaza ubundi bushobora kumva impanuro buhabwa yabushoboye gutunganiriza abanyagihugu. Rero ari kuvuga twari twaravuze, ariko uza kubwira abatagomba kumva nta kundi biri bugende. Uri waje ikindi kibazo kijanye na kimwe ca parlement independant ko nacishuye, ni independant muri structure, ni independant mu mikorere. Sinzi mwe ko murakwirikirana amamenyesha makuru muzokwirikirana izi n'amashinga amateka nk'izo muri Kenya canke muri Tanzania. N'abashinga amateka bigenga badakorera ku gitsura c'umukuru w'umugambi uri ku butegetsi cyangwa c'umukuru w'igihugu, ntibatinya kuvuga ico biyumvira. Bajya rero hari akandi kantu k'impinyanyuro nako nyene tuzaba dushika ko mu misi iza barafise impinyanyuro idasa n'iyi wacu. Bajya ntibatogwa ku ma liste bloqué.
umushingamateka aratangwa n'umugambwe mugabo akagenda akituza ku giti ciwe nyamba dandaza inka nyamba girane wewe uno munsi uri tete de liste nawe ugenda ugasinzira ukagona umugambwe wawe utowe usanga watowe ni ukuvuga nta migambi yawe abantu bazi y'umugambwe wagushizeho mugabo umushingamateka yatowe yitoje ku giti ciwe agenda abwira ati jewe mu ntara mvuka muhevye nemeye keneye kwishira mu ngiro c'est ce genre de parlement dukeneye apana abantu bandiyo bwana batonda baragusa ku munsi uhera n'ukwezi guhera ngo ronke amafaranga atashara muri abanyagihugu nibaza ko mu kirundi nogarukiriza aha naganje mu gifaransa mako mbonye ubundi ariko yabaza reka ndaza kuja mu gifaransa icari mwego hari inyuma